ni ukuvuga turamutegurira imfungurwa uko avyifuza, asherera kuduha akanya gatoya, mugabo iruhande y'ivyo turakorana n'amashirahamwe atari make, tukabafungurira mu gitondo, saa sita ku mugoroba, tubashira imfungurwa ku masaha batubwiye, ku mfungurwa bifuza. Tugumana ka karanga, imfungurwa z'amagara meza, imfungurwa zitanzwe ku mwanya, imfungurwa zigira ico zibamarira mu mubiri. Turabaramukije. Amahoro neza. Mama Ravida Pris canke umugenzi w'ibidukikije niyo mazina tumaze kumenya ko uyu munsi uri kumwe n'abakozi bo muri Ravida Pris. Niki cyatumye mukorana n'abakozi muganire nabo? Icambere cyatumye dukorana no gushimira Uhoraho. Gushimira Uhoraho yuko abakozi dukorana Imana yatuzigamye ikadushikana kuri uno munsi tugezeko. Hanyuma uno munsi n'umunsi w'urukundo ko rero akazi naho gakora utagira urukundo ntaco buri murashikako. Nashatse rero uno munsi twovuga ati wa Saint Valentin, umuvunyi Saint Valentin yakundana atwutse urukundo. Nashatse rero abakozi dukorane tubibuke ko Imana yaturemye ko dutegeza gukundana. No kuvuga urumva ko twibuka ko Imana yaturemye cyo icambere ko dutegeza gukundana. Ica kabiri, ica gatatu ko kubera dukundana dutegeza gukora akazi dukundana kugira akazi gatera imbere, akazi tukagumane, twirimbure, turabe ivyagenze neza, turabe ivyagenze nabi, tubikosore, hanyuma tugere nico dupfunditse kugira akazi kabandanye. Mama, abantu benshi bakunda kubona iki kibanza cya Ravida Pris bakaba bibaza ati turakeneye kuza turahafatira icyo gufungura. Uyu mwaka bo kwitegeki? Uno mwaka kubera ingorane isi yose irimwo n'igihugu cyacu kitashizwe inyuma, hariho ibikorwa bimwe bimwe vyahagaze, ariko bidasigura yuko ibikorwa byose vyahagaritswe. Ubu muri Ravida Pris turashikira abantu bose bashifuza gufungura, tukabashikiriza imfungurwa z'akanovera kandi zibafasha kugira bagumane amagara meza. None rero muri Ravida Pris ibikorwa biracabandanya, gusa abahora bafungura ku munsi basanga imfungurwa ziteguye, ivyo nivyo twahagaritse kubera imvo zitavuyeko, zivuye ku bihe tugezemwo vy'ibibazo bihanze isi yose. Ariko ku muntu wari we wese ashobora kudushikira akatubwira ico yifuza gufungura, turahari, tuzokwamaho. Ni ukuvuga turamutegurira imfungurwa uko avyifuza, asherera kuduha akanya gatoya, mugabo iruhande y'ivyo turakorana n'amashirahamwe atari make, tukabafungurira mu gitondo, saa sita ku mugoroba, tubashira imfungurwa ku masaha batubwiye, ku mfungurwa bifuza. Tugumana ka karanga, imfungurwa z'amagara meza, imfungurwa zitanzwe ku mwanya, imfungurwa zigira ico zibamarira mu mubiri. Mubwira iki ayandi mashirahamwe yokwifuza korana namwe kugira yoroherwe abakozi? Hari ukuntu abakozi batagufungura bagatakaza umwanya, akunguko karihe canke akarusho karihe kuba bokorana na Ravida Pris ikazira basanze injya ku kazi? Gukorana na Ravida Pris n'amahirwe, twebwe tubahinja zisukuye neza, zibatuma bagira amagara meza, tukazibaha ku mwanya, tukazibahana isuku batidoga. Benshi batakaza umwanya kukurindira bagati ibikorwa barimwo barakora, muga twebwe mu ntumbe no kuvuga novuga nti ihangiro ni zibiri muri Ravida Pris: gutanga imfungurwa ziryoshe zituma umuntu agira amagara meza ku mwanya wo. Twumvise benshi bashima byo mwabafashije kuba mwarabigishije umwuga wo gukinjika mukabaha n'akazi. Mwobwira ikirundi gwaruka kuko twumvise intahe za bamwe bavuga yuko ubuzima butari bumeze neza, ariko uyu munsi bashima kuba mwarabafashije. Mwobwira ikirundi gwaruka mu gihe ubuzima buhari ariko ugwaruka rukananirwa no gufata decision yo gutangura akazi? Jewe ico novuga nuko mu mpano Imana yarampaye impano yo kwigisha abandi ivyonzi nkabitanga. Rero iki kigo nakigize kugira kibe ikigo cyo kwigisha ugwaruka.
ugwaruka n'abakenyezi cyane cyane nibo bantu badafise akazi. Rero kubona bagize témoignage nuko basanze ivyo bari barabuze ahandi ngaha barabironse. Hama nanje bikanezera yuko umuntu mbere nanihaye nsanga natanze akazi nkigisha abantu dufatikanije nabo dukora ko sindabikora je nyene dufatikanije nabo dukorana nkasanga ndimo ndashikira ryahangira. Aha rero igituma batanga intahe nuko ivyo basanze ngaha muri Ravida bitandukanye n'ahandi. Aha turakira umuntu uko ari kose kuvyazi no kuvyatazi tukamwihanganira nawe akatwihanganira tugashobora kumufasha kuvyo atazi ivyazi nawe nyene tukabimwigirako ni magiriranire. Ico rero nico kitari hose kuko henshi baza bakubwira ati twe turafise ivyo tuzi mugabo twese ni magiriranire. Uko umuntu ari wese aje ntihabura kunguko ashira mwishira hamwe nishira hamwe rikamuha akunguko. Novuga rero nte namahirwe ntangere muri iki gihugu cacu kiri mu gwaruka rwinshi na cane cane abakenyezi ko gufasha ubwo gwaruka kugira rumenye ukuntu rutegura imigambi yago witunganiza imigambi yago rumenye ko tategeza kuzerinze leta ico yakoze yarabigishije yeje kubigisha ugwaruka rero kuri vya vyigwa gwigwa rutegereza gufata ihangiro ryo kwironderera akazi rugashiraho akazi imirimo wihangiye. Iyo mirimo rero ukagira ukuntu wiyumvira iciyumviro cimere rumaze kukironka ukagira ukuntu rushiraho umugambi integuro y'umugambi integuro y'umugambi hejeje rugashira mu ngiro umugambi hanyuma rukamenya n'ukuntu rutunganya. Aha rero muri Ravida basanze ivyo byose bihari nico gituma bakenguruka natwe dukenguruka yuko ivyo twigishije n'abandi natwe tubigisha abandi kandi bakabikenguruka. Nico rero gituma Ravida Plus ihurumbirwa ingorane ntiyazibuze nizo nyene tumwe turavuga yuko abantu baza nkumbure bataronse ivyigwa bihagije byo kugira bamenye ukuntu bategura umugambi. Natwe twagize amahirwe yo kugira tuvyige tukabibigisha mugabo birafata umwanya n'ubu bigifata umwanya kugira abantu bategere iyo bavuye aho bari no munsi niyo baca. Ravida Plus hari urundi gwaruka rushasha canke abakenyezi bashasha yo kwakira kugira kumbure akazi kabandanye kagenda neza canke barikwije? Bane twikwije nababwiye yuko abari mwaranyumviza bavyumve iki ni kigo cyo kwigisha ugwaruka. No kuvuga rero ko n'ubu turacakeneye abo twigisha kuko ni Burundi bwejo abana bacu abuzuku nabuzukuruza barakeneye yuko igihugu gitunganywa n'abene gihugu. Muri abo bene gihugu rero harimo ugwaruka rukifise inguvu tutegeza rero ko twararonse impano yo kwigisha ugwaruka kubigisha kugira babana imiga kuri nta limite ni karibu mbere tubigisha kwa gusa kuko ahandi bararihisha kugira ushobe kwinjira wige akazi. Twe rero turagushira mu kigo ukiga ataje tugusabye hanyuma ico tugusaba discipline n'ibindi bikurikira discipline. Mumva meze discipline harimo byinshi cyane harimo urufasoni kubaha amategeko y'akazi kwitunganya no gukunda kwiga uwo mwuga waje kuzanya. Rero turahaye ikaze ugwaruka rwose rushaka kwiga nico tujejwe Imana yaduhezagiye natutegeza kwezagiza abandi ivyo Imana yaduhaye atavyo tuyisabye tutegeza kubiha abandi kugira bavyige babimenye hanyuma nabo baze bavyigisha abandi nihererekanwa. Twe tuvyigisha abandi twe twaravyize tubihawe n'abandi tuvyigisha abandi nabavyigishe abandi hanyuma igihugu kibanda higira amateka. Twashaka mutwibutse service za Ravida Plus. Muri Ravida Plus ico dukora turafise salle de cérémonie ukuvuga ufise anniversaire ufise umugenzi bahuriraho ufise urundi rubanza rwa mariage ufise conference wese turamwakira. No kuvuga service za Ravida turashaka kwakira abantu bafungura n'abadafungura cyane cyane twico dukora service traiteur ufise urubanza naho umuntu umwe tugusanga ku kibanza tukuzana imfungurwa zigutunganiriza zituma amagara amera neza urira ku masaha watubwiye cyane cyane bisa neza. Nuko Ravida Plus rero ikora mu kinofinofu service traiteur mugabo traiteur no kuvuga iki amasaha utubwiye niyo tukwitabirako. Akajambo mwubwira
musanzwe mukorana amasosiyete abo bitura bose muri rusange? Akajambo noshikiriza icambere nuko batatuzi, nifuza ko batumenya. Twebwe ni sosiyete ikorera ku mwanya ugezweho, itanga ibifungwa bimeze neza by'amagara meza ku mwanya wo. Nico dutandukaniye ko n'abandi, ntiducererwa kandi ibyo twavuganye tubifata nka nkama. Twe dukora ibintu twigisha abandi kugira baze bavyigisha abandi. Mu ruhande y'ivyo dukora turigisha abandi kugira bakore ibyo abandi bakoze. Hanyuma ikindi twomenyesha nuko twe tuzata amasezerano, turabizigirwa. Wari wese rero turamuteye akamo kugira nejo n'ijanga hirya yejo akeneye igikorwa gitunganye kiri ku mwanya aza duhamagara. Akanimero ni 69 639 187. Turi ngaha ku bwanyu, turi ngaha kubw'abakeneye igikorwa c'iteka n'itekane, igikorwa gikurikira ibikorwa igihugu cishinze, igihugu igiteye imbere, igihugu kiriko kiraja mu iterambere. Tuza twararivuyemo, twaravuye mu ngorane, munamba bari tuza twaravuye mu ngorane, ubutegeze ku bikorwa nyezina. Tureke kuvuga ivy'amajambo mugabo tuvuge ibikorwa by'iteka. Mama tubashimire cyane, murakoze cyane. Ukuvuga turahamagariye rero ugwaruka n'abakuze bamenye ko iterambere nitwe turirondera, ni ryacu, ni ry'abana bacu, ni ry'abuzukuru n'abuzukuru. Dushigikire intwaro kuko igihugu kigizwe na twebwe nyene, cyane cyane mpereye kugwaruka n'abakenyezi inkingi y'iterambere. Tuve hasi dushigikire igihugu, byose bizova mu maboko yacu, kandi twese turi kumwe byose birigize gute birashoboka. Nta kintu na kimwe kitazoshoboka twese turi hamwe. Murakoze.